ukomeye uhoraho n'umudahemuka, naho satana tonoma aribeshya ntabwo azorishobora. Shimiye Imana mu kwizigamisha ishengero ryayo mu bibazo bikomeye, uhoraho n'umudahemuka, naho satana tonoma aribeshya ntabwo azorishobora. Yesu afumasi ishengero arifise mu kuboko kwiwe, naho ryoca mu muriro imbeya ntizizoribabura. Shengero ryayo itureme mu mitima yacu, intambara si yacu, uhoraho azotugwanira. Mu izina ry'umwami Yesu abadayimoni bafatwe mpiri. Itureme mu mitima yacu, intambara si yacu, uhoraho azotugwanira. Mu izina ry'umwami Yesu abadayimoni bafatwe mpiri. Yesu afumasi ishengero arifise mu kuboko kwiwe, naho ryoca mu muriro imbeya ntizizoribabura. Shika ashiramanga yemwe basavye b'Imana nzima, turwanira ubugingo kuko satani yahaburutse, twambara ubushobozi ngo nibigwa n'ishwa ry'ubuyobozi. Yemwe basavye b'Imana nzima, turwanira ubugingo kuko satani yahagurutse, twambara ubushobozi ngo nibigwa n'ishwa ry'ubuyobozi. Yesu
Imana mu nkomezi yazigamye Imana gahezagirwa yatugwaniriye intambara nyinshi ibereye amashimwe Imana mu mutima Imana